Hello guys, mumeze neza murakomeye. Ni Sandrine Nkunzimana twagarutse kandi mu kiganiro cyacu Le Flotte Torrentiel. Twagarutse kandi kuri Shingiro TV. No munsi twajeni na debanshasha tukeneye kudebatrako n'umutumire wacu shehe wacu no mutumire wacu no munsi shaka kuvugana teme yacu no munsi ni la polygamie. La polygamie tuyumva gute tuyitahura gute muri kote ya femme et homme nivyo n'umunsi dushaka kuvyumva. Dushaka kumva iki muri polygamie rero. Est-ce que kuwa wanawake wanne idini ko iratubwira yuko ibitwemerera kurongora abagore bane? Est-ce que les inconvénients tubona bimeze gute? La polygamie c'est quoi? Ushaka kwibaza aho uri hose ushaka kwibaza qu'est-ce que c'est la polygamie? Nicyo cyatuzanye nga nababwiye ko mufise umutumire wacu ewa aha anawasha c'est pas grave. Ngwino rero twinjire mu kiganiro cyacu nyezina. Karibu monsieur Mugisha Daud. Murakoze cyane. Twagutumiye twaguhaye icubero cyacu gutumira muri Shingiro TV. Murakoze cyane mani bahezagira. Ego twaje mu kiganiro cyacu Le Flotte Torrentiel muri thème ivuga la polygamie. D'après vous, la polygamie ubitahura gute? Bon, la polygamie mu kirundi cyiza tuvuga ngo nuguharika. Guharika nawe kabisigura kuzana umugore arenze umwe. Kuzana umugore. Hamayero mategeko y'idini rya Islam birarekuriwe kugira umugore arenze umwe kuri bane. Mbose no muri tugikoraba no muntu umwe azatangwa imbere bose bafite umugore arenze umwe. Sauf que Jésus Christ wenyine niyo ataragira umugore. Akabandi bose bafite umugore arenze umwe. None ugerageje kuraba ego idini rabitwemerera. Turakuzi neza turazi ko ufite amabanga menshi cyane muri communauté musulmane. None ugerageje kugira analyse d'après vous ubona kweri iyo sunna abantu benshi barayikurikiza ukuri kwanyu? Ego bo bisanzwe iyo Imana nyine nganji iso itegeko nirigera riba ribi. Oya gusa abantu tukurikiza amategeko tuyakurikiza gute? Imana yavuze ati fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ati ni murabe mu bagore muzoshima muzanemo umwe babiri kuri bane. Rero ariko hariyo condition nimwabona yuko mubishoboye. Abishoboye rero ni condition zibiri. Condition ya mbere ubushobozi bwo kubagaburira, kubambika, kubavuza n'ibindi. Hama ubushobozi nabwo eske urafise capacité kwe kuzunga abagore babiri au niveau ya rapport sexuel urabishoboye? Eske bose uzobanezereza? Bose bane babiri batatu gutyo. Rero uravye ko izo conditions zibiri uzikwijije amato bwa ati zana. Rero entre temps y'abantu ushobora gusanga babishyamwe bishobisho ubuyuwayi bwinshi ugasanga ntabyashoboye ariko arabigiyemo. Ariko rero nijyari tuvuga ko umuntu atavyashoboye kuko n'umuntu wenyine aba yiyizi ati je bon au niveau financièrement mais ukunukunukunuku au niveau ya force peut-être mais ukunukunukunuku rero ndabishoboye akabikora. Rero tuvuga ati ubigiyemwe wese abanze kwanza yiga amategeko abigenga ntazava asanga agiye gukora amakosa. Rero tutusoza ko ubigiyemwe wese abishoboye. Ikibazo kica kiza nkibaza benshi iyo bazana umugore arenze umwe bon en général dufate yuko ayoba kwijije ubwo bushobozi sibyo tuko tugenda muramaze gushinga urugo muri babiri canke batatu muri foyer. Est-ce que bana bavyara supposons que umwe avyaye abana batandatu uwundi avyaye abana 8 urumva ko ari umuryango w'abana benshi cyane. Est-ce que muri étape honde muri kintu turabarundi kazi muri étape honde wo ugerageje kuraba hari abantu kwera ubona yuko ashobora ku ndavuga gute gushobora ubushobozi bwo kumeditinga abana ba 14 n'abagore siponzo babiri n'uwo mugabo muri kai uyu muntu afise parcelle imwe.
Eske biroroshe ko abo bagore babiri bashobora kubana mu rugo rumwe bakabana amahoro atanjyane zihari atanduru? Wabivuze neza cyane. La polygamie mu Kirundi bavuga ko ari uguharika. Yo cyo kijambo mu Kirundi gisobanura ibintu birebire cyane. Kuko uvuze guharika ni kuvuga ko uri umuntu uharitse udashoboye amategeko. Sibyo? Udashoboye kugeza gushitsa ibyo wiyemeje. None ikibazo nakigarutse ni hahandi nyene. Ba bantu babiri babana mu rugo rumwe ubona ko bashobora kubana neza mu mahoro atacamira atabintu byinshi bishobora kubatandukanya hagati yabo. Boje ndibaza yuko bwa mbere bwo si ngombwa yuko mu rupango rumwe, si ngombwa bivana n'ubushobozi bw'umugabo wawe. Hama ikindi kintu, ibintu byose ni umutwe ubyiteguriye yuko uyu ni mwene wacu, ni mugore mugenzanje, dusangiye umugabo, ndumva yuko byoroshe cyane. Donc ubishize muri servo ukamenya yuko naho ndamujana nawe ntari bunjane, twese turinga dusangiye umugabo, ndumva yuko bobana neza kandi atangorane zigiyemo. N'umutima gusa w'urukundo no kubaha, ukamenya ati uyu ni mwene wacu kandi amwubahe, unutonya wanje mu Rwanda muba ibintu nk'ibyo. Rero kubahana nibyo bituma abantu babaho neza. Tutubana tubaho neza. Rero icambere cyo kwanza abantu niko bokubahana bagasonerana hagati yabo aho bana neza. Hama ikibazo cyuko peut-être umwe vy'abana batanu undi batandatu 11 mu canke 10, ikibazo cy'ubuzima sijajewe na wewe. Ikibazo cy'ubuzima ni cy'Imana, kuko Imana ivuga ati muri Qur'an yaranda kavuga ati yaruzuku man yashau bighairi hisab. Imana iratanga ubushobozi ku muntu yishakiye itaheze no kugereranya. Twebwe icyo dusabwa nukurondera no gukorana kwa cyane turondera, kuko wazimbe mfite responsabilité y'abagore babiri n'abana 12 bisigura yuko ukorana n'inguvu nyinshi, ishaka ryinshi kugira ngo kubasitibeza amabezo yabo. Rero ndumva yuko ikibazo cy'abana busose parcelle imwe n'ubundi umaze gukora cyane iyo imwe uronka n'iyindi. Me n'umwana ashobora gukura avec avoir 17 ans avec akiga gaheza amashuri akarondera ivyiwe na wene, si ngombwa ngo twese dore bisigi bya se wacu ngo turenga ibisigi byo papa yasigize bimasize ibi. N'ugukora n'inguvu nyinshi n'ishaka ryinshi yaba abavyeyi yaba abana. Rero ikibazo cyo kuvuga yuko gutorana ivyo byose ni abantu bajamwo n'urukundo kandi bakaronkamo amasolution ameze neza cyane. Hama muri communauté turabana turabibona hari abandi bantu babikoreshamwo par les sentiments. Hari umuntu azi neza yuko uburyo bwiyo utamupermettre kuzana undi mugore agashashaka ndabivuge gute n'ubuhabara. Yes, mu Giswahili no babivuga neza iti ni uhawara. Uramuzanye ugiye kurondera undi mukobwa cyangwa umugore peu importe, cyangwa undi mugore ukagenda ukamurondera nguyu muvya ko abana babiri, sipoza ko muvya ko abana babiri abana batatu n'ubushobozi bwo kurera urya mugore umwe huna hamukiye kwiyongereza ibindi bibazo kandi uzi nawe kubwo bushobozi atagufise. Ndakunda kwibaza ikibazo kimwe ku byerekeye abana parce que gendo mwigisha ugasanga umwana araje ku ishuri nta materiel afise, umwana ukamubaza ati none wewe bimeze gute, umwana papa wawe bimeze gute, umwana umubajije papa gute, papa nitubana, papa ni mubana none bimeze gute, papa urumva papa ataha kundi mugore, papa ataha kundi mugore, wowe ubana na mama wawe, none mubana na mama wawe none mubaheyo gute, papa horaza tuzaniye amahera après excitant hama akagenda. None gadawa la question itnchangaruka, mwebwe murabarongozi b'idini rya Islam cyane cyane mu Burundi wacu, est-ce que nimubona ko yo ari ntambamye cyane abana bahura nabo kubera izo mvuzo kungene abo bana bakura nabi? Kuko turabizi neza umwana akuze n'abavyeyi bose ni hakura neza, akora afite urukundo, akura afite affection yakuye kuri abo bavyeyi biwe. Kwanze wa affection umwana azikura ayikuye hehe? Mwebwe mutegekanya gukora iki kwereza inconvénients abo bana bakunda guhura nazo dans la communauté musulmane? Mbonangure aho nyene ikibazo cy'umwana, responsabilité y'umwana n'cy'abavyeyi bose. Rero abavyeyi benshi conflit iyo ziri hagati y'abavyeyi babiri umwana ashaba victime kandi yo nusivyiza
umwana arafise rero devoir dutegerezwa kumukurikirana ku munsi kwiga kujya neza kwambara neza ufise confiance n'umugabo wawe ibyo nibiraba umwana rero wewe utegerezwa gukurikirana umwana wawe ku munsi cyo ni cyambere kwanza hama bavuze ngo peut-être urozanya umugore ugira kabiri ugira gatatu ariko responsabilité zirakunaniye ibintu nk'ibyo reka nange example kuyo tubayemo muri iyi minsi usanga umukobwa ari wabo afite umwana umwe avyaye ku muhungu gutyo wa mbere ngo ntibabanye bagaca bashwana no agacagira muri Arabie Saoudite canke Oman kagendayo amafreshera akaza ibiki ubundi ari ngaha tujya naronse umugore katangura gutereta ibiki karungika amahera inkwano akiri inkwano donc umukobwa atanze amahera yiwe kugira ngo bamuzire inkwani wabo urumva ugiye kubaho ku muntu akwitiza kwa maboko vyose ujya mu ngone berenga kwirigara naca ariko arakora nta kazi afise uraje avec 2 millions 3 millions murayari yaraheze aho rero hashaduka ibibazo rero ujya mugabo nafise responsabilité yo gutunga umuryango kandi waje après 3 mois ututembanye bisigure rero après inani ufise umwana entreta indaheka naziraje kandi babaye babiri mu rugo neza cyane kandi umuntu umwe ni warondera mu rugo ico kibazo rero niyo tuvuga ati imbere yuko umuntu bashinga urugo n'uwundi mugenzi we no muri Islam birarekuriwe ati kuraba kwanza uwo tuvyumva kumwe no kujya ama condition kuko tuvuga ati muri Islam umukobwa uja kumuraba ukamushima ku bintu bine ubwiza bwiwe amahera yiwe umuryango wiwe ariko igihambaye niki idini yiwe aho nyene ndakwibariza kabaza sidaheza nge gatonya umuhungu nawe turaba ibintu bibiri ingeso ziwe n'ubw'islamu bwiwe rero muri iyo ngeso rero ni uzobona yuko eske umuhungu afise karite yo kurondera canke abandi bicara kwirigara kwa mugatondo kahawa tevere janja agaza ku mugoro agenda akajyama rero turabana kalite y'umuhungu ivyo arimwo uko narondera ubuzima none gadaho Islam igira ama critère ya critère zine zishobora kwemerera wo nk'umuhungu gutora umukobwa sibyo hariho yo yidini giwe yo ku yango wiwe n'ubwiza bwiwe voilà none tujye ko ngaho kubwiza bwiwe cyangwa ku mahera yiwe sibyo uramushima umuntu kubera apparence physique sibyo on ne sait jamais dans la vie umuntu urashaka kumushima apparence physique yiwe mais usanga après que c'est ya apparence wewe washaka yatakaye uko urumva tuko tugenda mu inconvénients z'abana bahura nazo ya apparence physique yiwe ntiyamaze gutakara yatakaye wewe wanze kumbona yuko atacamaze sibyo kuko Jesse nibaza ko abagore bane mu barongora kubera urukundo peut-être kan kubera ibishobisho cyangwa les sentiments izo critères zine intumwa y'Imana twirese ati izo critères zine critère ihambaye ni critère imwe kuko ubwiza buratakara amahera arahera umuryango urahona ariko idini giwe rimugumamwo rero avuga ati uzo murindira kubera amahera azoba umucakara wiwe kubera ubwiza nuko nyene kubera umuryango nuko nyene ariko kubera idini nuzo kwicuza rero critère iri principale imwe ni idini giwe est-ce que turagarutse kandi muri yakote ni giki kiba impressiona cyane kugira muje mushake kurongora umugore umwe babiri batatu canke bane icyambere cyo n'itegeko ry'Imana Imana avuze ati muzana abagore itangura kuri babiri ti babiri canke batatu canke bane nimwabona mudashoboye kumetriza les responsabilités fawahidan basumuzana umwe rero kuzana umugore umwe entre temps ni signe faiblesse yo kutari sérieux utari honnête kuzana umugore umwe ariko nimbo uziko ndi je suis un homme responsable mbo Imana avuze ati yatanguye kuvuga ati nimuzane abagore babiri canke batatu canke bane ati fa in khiftum alla ta'dil nimwabona yuko mudashoboye kugira responsabilité basi muzane umugore umwe bisigura ko umugabo wese afise umugore umwe ni signe ya no responsabilité kuko
Imana ivuga ati nimwabona atayo mushoboye responsabilité zabo bandi bagore babiri canke bane uzana umwe. Rero umuntu wese afise umugore umwe ni signe kwerekana yuko atari un homme responsable. Ko adashoboye kumetiza abagore babiri bakibona. Ariko un homme responsable agira abagore babiri batatu canke bane. Ico kibazo none ukibaza gute kandi utari mu bushobozi bw'abagabo bose? C'est sur le Coran, c'est pas moi. N'amategeko. Imana imanura amategeko avec les conditions. Ati ndashinze yuko abagabo bazana umugore babiri canke batatu canke bane. Ni wabona utari un homme responsable zana umwe. Musijewe. Peut-être que je kuvuga responsabilité mu nzira yuko abona yuko umufuko wiwe utameze neza. Umufuko w'umugabo ugiye muri entrepreneuria tuvuga ati amahera yose ari ku isi ni gwawe. Koma uyarondera ku gare gwawe numwete wawe uvyuka mu gatondo urondera amahera kugeza mu ijoro ni gute yabura iskuri siri ko yabura ko bana yakwimye canke ni faiblesse kutayarondera. Rero umugabo il est là pour chercher uvyuka mu gatondo wimvira ati umugabo nta mwanya kwivira ibindi bive gusa amahera ndayakura he ndayaronka gute ndabigenza gute kugira ushobore kumainteninga abo bagore ba famille yose en general. Rero abo n'amategeko y'Imana tutojamwo cyane. Hama rero ikindi kintu naco mbo turatandukanya abagabo mbo tuvuga ngo turi gutana. Hari unungure kabiri kubera ko ari mwiza gusumba uwawe cyangwa afisa amahera cyangwa yakunejereje mu bindi bintu cyangwa ubona yuko c'est une femme responsable ibintu nk'ivyo. Rero umwe wese afise igituma arondera uwundi mugore. Tufate nkaje mu joshika ngarondera uwundi mugore. Pese ndafise umugenzi twariganye kuva na kera. Mbona mudragaranya nkira. Mbona tekereza. Mais après extra agaruka. Muruva ko ari historia. Rero nibijamo ngaho ngo gusanga nawe mwibarabara. Umugabo wese afise raison zimupusa kugira ngo atore umugore ugira kabiri. En général. En général, d'après vous. Ubona ari giki gikunda kubapusa. Ugize analyse. Umwe wese afise amasuggestion en global. Ugize nkaka wewe ukakira ibintu byinshi muri communauté musulmane. Sivyo. Ugize en général nk'amaka menshi akunda gushikira. Amaka menshi akunda kudushikira n'urukundo. Wakunze umuntu. Urukundo ntirugereranywa. Urukundo ntigwigisha. Ndakwiyumvamo ntagukunda sindagukunda. Rero kandi uzi ko umufuko wawe utakwemerera kuja muri ivyo bintu. Urukundo n'umufuko biratandukanye. Umufuko kubera ko udashaka gufrena urwo rukundo ugomba kugukoresha nabi. Ntigikunda urukundo n'ama emotion. Ama emotion ntaraba ngo ndafise amahera canke ntayo mfise. Canke nzomujana he canke nzomuhiki. Ico nzi coco je ndazi ko dutandukanye n'ibikoko. Ibikoko yo amasentima n'amayemasho yibidoze bica bisimbiranako nkuko ari ibikoko. Ariko twebwe nk'abantu igituma twatandukanye n'ibikoko nuko twifrena. Ndakubwira ikintu kimwe aha ku isi. Ibintu bibiri bituma abantu bahangayika ijoro n'umutaga n'amahera n'urukundo nta kindi. Uzobona umuntu agwaye kubera yuko yabuze amahera akenye. Uzobona umuntu agwaye kubera yuko bamwanse yabuze umukunzi nta kindi. Rero ibintu bibiri ntibigira limite. Niyo mpamvu usanga umuntu akenyera amahera akayabura agafata solution yo kuja kwiba kandi ziko umufasha bacha bamwica cyangwa gafungu. Ariko parce que ikiuri mutse akeneye amahera ahava hose bakeneye amahera agacagenda kwiba. N'urukundo nuko ndamukunda umwanya bizontwara igihe ubushobozi je sindabiraba me ndamukunda ndashaka nabwiye ko ndamukunda. Rero urukundo nuraba amahera nuraba itawurimwo nuraba kubayeho no kunza umuntu uri exprime. Reka tuvuge basi nk'abantu tuzi Imana sivyo tuvuge nk'abantu tuzi Imana itegeko Imana yaratwemereye tugire abagore bane sivyo tugire abagore bane. None wewe ugashaka gudepensa ugashaka kugenda muri izo sentiments ziwawe alors que umufuko wawe ntubikwemerera n'inguvu zawe ufise wewe ntibikwemerera. Ariko ngo kubera ufise emotion ku muntu ndumva ko shaka kumubwira ko ndamukunda même si malgré tout malgré ko atamahera mfise n'ubushobozi bwanje jewe
kuko ndazi neza tugiye kumubaza umudamu wawe amakuru yawe apana wewe tugiye kubaza wonde umudamu wawe amakuru yawe ayo tubwira neza yuko wewe bitameze neza ugashaka kongereza izindi ngorane muri zo tuba turi ko turaja none se nubona ko hari inamba nyinshi cyane uri kushaka kwikwegera alors que ubuzima bwawe bwonyene ari kibazo nkuko nabivuze imbere yuko Imana ikubwira ati genduza n'umugore arenze umwe yaragoye ama condition nayavuze mu ntango ama condition abiri ubushobozi bw'amahera n'inguvu rero nihageraho umugabo amaze kumenya yuko atanguva afise akabijamwe bizomukwegera ku isi no mwijoro nemenya yuko atagushobozi bw'amahera afise akabijamwe none kandi bizomukwegera ku isi no mwijoro ariko rero je ndavuga nti umugabo amaze kugira initiative akiyangaja kavuga ati je ngomba nzane umugore ugira kabiri aba yavyiteguriye abaza bazokura amahera rero nta muntu yoja ngaho atani inkwano afise atani igitanda afise atandandiko afise niyagera kabironka ivyo vyose nibidazobironka rero umaze kwiyangaja abari siri yuko ubuzima bwiwe buzomworohera akabijamwo nahone kandi kugahato atavyiteguriye Imana izomuhana kuri ico kintu. Merci beaucoup. Tuje muri domaine ya babantu baja ndabivuga kurenga ibigo. Eko. Wabarenze ibigo. Kuko idini ntibikwemerera. Warenze ibigo wagiye wabyaye umwana umwe babiri ubyo batatu sibyo. Kwanza les critères Imana dusaba twebwe bwo kudisponibiliza abana bacu nizahe mbo ntangwe kwanza kurenga ibigo muri Islam umusore atarashaka cyangwa umugabo atarashaka agiye gusambana amategeko arahari akubita inkoni ijana nimba ari umugabo nawe afise umugore cyangwa umugore afise umugabo akaja gusambana akubitwa mu mpaka gafa ariko muri gihugu cyacu Burundi amategeko bunimira ariko naho ubikora igihugu tabire kuri kumye ko kumana tuzohana kuri ico kintu neza cyane hama rero giye uravyaye abana hanze muri Islam umwana aciye inyuma y'amategeko amategeko tuvuze umuhungu aragenda agatanga inkwano bakagira ndo akamuha umugore abana bavuye muri indowa niwo bana bazwi n'amategeko ugiye hanze ukavyara umwana uyo mwana w'uyo mugore nta ntiyareka kurujya mugabo ariko kurujya mugore donc umwana ari sanguine mais au niveau ya religion tuvuga ko uyu mwana ntabazwi n'amategeko ni nkuko nogenda ngaza n'undi mugore nkavyara abana batandatu abo bana bazokwandika kuri jiwe kwera yuko naramuze amategeko kujya mugore ndamushaka turagira ubukwe ndavyara abana batandatu dufite parcelle imwe dufite zibiri wajya abana bose bazotorana kuri jewe mbage abana nabo bavutse andeho ya mariage ntacaza gutorana hehe mes chers amis ndi bavuga ngo ni wala di fil firash no mwana w'igitanda none les inconvénients kugira ngo rero nuje muri zo konfenya rero bisigoye ko wewe umuntu w'umugore w'umwislamu kazi cankende ntuzuhirahire ugende kugira ivyo bintu uri inyuma y'amategeko gira kwanza mariage kugira ngo ujya mwana aronke rero droit aronke uburenganzira bwo kwiga bwo kuvuzwa bwo kujya bwo kwambara ugiye ukabigira inyuma y'amategeko lo risque zgaga kuri wewe neza cyane mes chers amis ngibaza mwabyumvise cyane mutumire wacu yashoboye kutubwira en long et à large en global mu bintu byose twashoboye gukora ko mwebwe none mu byumva gute ariko ari akantu yavuze ngomba mvugane kwanza n'abadamu les filles les dames ari ikintu yashoboye kudusigurira tubwira ati il faut éviter kuja muri relation utari muri mariage kugezaho uja kugitanda ugatangura kwiyumvira gufonda le famille uzi neza kuri andeho y'amategeko mes chers amis tubura n'ibibazo byinshi muri ka ya santé bahura n'ibibazo byinshi muri ka education bahura n'ibibazo byinshi mudashishika kuduteza ibibazo genda ukora ibintu uzi neza ko amategeko abikurekuriye kuko ni wabikora andeho y'amategeko n'Imana izobikubaza
kubera ko Imana irinda kubikubaza kandi Imana yaraguhaye ubwenge kugira ushobore ku byose kubimaintaining. Turi kuri Shingiro TV ikiganiro muri La Flaute Arrantienne, mudahengeshana kutubwira kina amaviews yanyu, ama commentaire na partage, mutareka rero kutugirira ama j'aime kandi karibu cyane. Merci beaucoup. Oh mes chers amis, ndibaza twafashe umwanya utari muto cyane tuyaga no mutumire wacu. Ndibaza kira muntu wese yakuyemwo icigwa ciwe, ariko ico nashatse jewe kubasinya les dames, les filles, abadada bo mu muji, mutagora makosa, mutemera kuja muri relation itari régulier, s'il vous plaît. Niwemere kuja muri relation mpaka mpande kitandani, mpaka sijui ibintu bigende nabi cyane, usanga uko wikwegera ingorane. Twumvise cyane ari amategeko adupusa gukora ibintu biriya, utaja en dehors y'amategeko ngo wikwegera kaga. Les conséquences ziza kugwa ku bana twabyaye, niturinde ko tuze kwikingira twamaze konego. Rero tahengeshana kugira s'abonner, partage na j'aime. Karibu cyane kuri Shingiro TV. Commentaires zanyu zirakenewe. Merci beaucoup.